Yes, ndongeye kubasuhuza abakunzi ba New Life Studio bw'inyuze mudukurikirana muri hano hagiye hatandukanye. Hanyuma nyene Jean mwumva ni Eric admin wayo ndabagezaho ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Hanyuma muri kino cigwa cy'uyu munsi nje kukwereka nimba ugomba kugira ibihangano vy'iwawe, abantu bifuza gukora video nk'izi ziwanje, abantu bifuza kwigisha ibintu nka bino vy'iwanje, tugerageza amahirwe. Nagenda bibutse yuko mu Burundi monetization ya YouTube iri active. Urashaka kugura channel yawe ya YouTube hanyuma ugakora wujuje ibisabwa n'amategeko ukacutangura ukayimonetiza. Okay, ntushobora rero kuyimonetiza mu gihe utari mu content creator. Mvuze content creator ni wa muntu ufite ibihangano vyiwiwe, ni wa muntu ukora content ziwiwe atari copyright, atari wa muntu agenda agatereshaje ibintu vya naka akacaza na uploadinga kuri YouTube yiwe. Ivyo birimo copyright, ivyo bintu birahanwa n'amategeko. Wewe gerageza wihweze naka akora gute hanyuma ukora ibintu vyiwawe. Uno munsi rero nje kwereka ama application yose nifashisha kuva ku ntango gushika ku iherezo kugira ngo video zanje zose zibe créé hanyuma zije kuri YouTube hanyuma zitangure zinzize amafaranga. Okay guys, imbere rero ko tuja ku kigo cacu nyezina, iki camenda gusaba no kuja muri YouTube yawe hanyuma ukama subscribe kuri no channel yanje ya YouTube. Uraza kuza hano nyene ugure application ya YouTube nk'ibisanzwe, uraroshesha muri recherche wandika ijambo New Life Studio bw'inyuzi ukunyene mubona vyanditse hanyuma kubite recherche hanyuma uraza kubona imwe mu video nagiye nshirako, so urayishondako hanyuma ushize hano kwa kino kijambo cyanditseko subscribe ugishondeko. Aha uraza kumushigikiye nanone uraza kugaruka aha ukubita ijambo subscribe nkuko ushisha hano kuri all kugira ngo video yose nzoza ndashira kuzoza urayibona ari ikija kucugira all cyangwa se toutes les nouvelles vidéos ko ntakoresha igifaransa. Yes guys, hanyuma nimba video wayikunze uraza kuza hano abandi baconze like nanje umpe like, wandike no muri commentaire uti ndifuza ko unkorera ikigwa ikiniki, ndifuza ko unyereka uko bugurura email nk'akarorero. Hanyuma iyi commentaire yawe ucuyirungika aha. Ibintu byose mu makuru YouTube byose ama commentaire yose wabona mba narasomye nkagenda ndanayishura ko mba narasomye nkagenda ndanayishura ko. Okay guys, natugire ku kigo cacu nyezina. So content creator uwari we wese ategeza kuba tunze application ituma aya majwi turiko turavuga bene ibi bintu turiko turerekana kuri ekra bishobora gufatwa. Iyo nayo ni iyihe? Waja muri Play Store yawe mu gihe ukoresha Android, hanyuma ku muntu akoresha iPhone ni App Store, uje yo hano wandika ijambo X recorder nkuko hanyuma ucukora ukoresha nkuko. Uraza gutora iyi yo hepfo iyi yanditse ko screen recorder. Screen ni ekra, recorder ni byo gufata amajwi. Iyi application ukikora sukundi uraza kuyitereshaje iyo hepfo apana iyo haruguru, uza gutora iyo hepfo nikora fresh. No kuvuga biba bimeze gute iyi application kuntu bimeze, ifata aya majwi uri kuravuga ibintu byose biriko biravugwa irabifata ikacifata kandi na ekra ya telefone bikajana icyo uvuze icyagenda yerekanye ukuri kuragikora kuri telefone. Iyi ni application wari wese agomba kuba mu content creator ategeza kuba atunze. Hanyuma ikintu gikurikira umaze kubuyifise ndakwereka ingene ikoresha. Urinjira hano muri application nyene nk'ibisanzwe ya yes, urinjira hano muri application nk'ibisanzwe hanyuma ukaja hano muri settings ya application. Muri settings aha chawinjira nkuko hanyuma hari utuntu ushaka kuactiva aya ma microphone ukayotoriza, sivyo? Ugafata volume ya microphone ushaka kuyiduza canke ikigumira kuri normal, hanyuma ukaza hano aha kuri brush aka nakantu ushaka kwifashisha ushaka kurakactiva ukakazana nkuko kakaza ahantu ndabibereka byose. Aho ushaka kurashiramo face cam aka, ushaka video uzuragaragara ukayiha uruhusha, ushaka uri kurigisha isura yawe ziragaragara. Cyo ibintu byo nkunda kugira. Hama ukamanuka hano hari hano handitse voice changer, ushaka urahindura amajwi hano kuri voice changer niko gusa ntabikoze hakiri kare. Hanyuma kandi ukamanuka hano hepfo akantu k'ingenzi nobereka naka kuko ndabibereke time recording umwanya ibintu wo biprograma. Yes, ibi vyonyene akantu k'ingenzi kandi
ni record with screen off ukakugurura keshi kaba kugaye nkuko. Aha urashaka kukugurura kugira ngo nkagire ko uravuga umwanya muremure screen yawe ibandanye ifatwa nubwo ekra yoba iri off. Ibi bihejeje rero wabonye hano fyonda ngaho ukemeza no ngaho haruguru urafyonda kwemeza naka ushaka urafata ushaka kabandanya yes, hanyuma ha stop uba wemeje ubu confirmye video uheje kuyarugiza. Nko ngaha kuri aka kantu kimpera ino urana kano kariko kararura imisegonda nshaka ndaza nkafyonda kuri aka ko haruguru kameze nk'agatafari ahamba narugise ivyo nafashe kuri aka kameze nk'uturongo tubiri duhagaze mba nshatse gustopinga gufata pause ino impera nshonze kuri ka karongo arashaka kuzanda tora utuntu nkerekana nk'aka fresh k'ikintu canke ari nk'utuntu nsurinya nerekana nka application nkuko canke kuri aka kimpera nkerekana umuzingi nkazanda capa utuntu mvuga ati naka yes utu twose nshaka nkagira ibintu kanaka nkabizimanganya murabibona. Okay, ndiko ndigisha ngira ni ibintu mwibonera guys. Okay, murabona yuko iyi ari X recorder igufasha gufata amaji. Ikintu reka gikurikira ni InShot. Ucuja muri Play Store ugatereshaje application yitwa InShot cyangwa YouCut. InShot ni izi ni application za montage video zishaka kugufasha gufatanya ama video cyangwa gukora tuya tuntu design. Murabona nko buje ugiye muri YouTube mwama mubona tuya tuntu tudu thumbnail kajya ga photo kibanzo tutose tudukoresha izi application cyangwa ukoresha ibita YouCut needs. Okay, wewe uraza kujya muri Play Store yawe utereshaje iyo YouCut utereshaje na InShot, hanyuma wowe urara biravana nikorohera par defaut no munsi kama ndaberekere kuri InShot ni application yoroshe cyane. Uza kujya muri Play Store ndaberekere kuri YouCut yibanze nimbona mu bikunze muraza kwandika muri commentaire kugira ngo tujane ndabereke ingene muca mukira ama YouTube yanyu, hanyuma muze murashaka video ndababwira ibisabwa kugira ngo monetization ihabe nimwakwiza byose, hanyuma nzoce ndababwira ingene dukora monetization mutamwe namwe mukorera $2 guys. Umuntu azabwira ngo YouTube mu Burundi ntihemba asaba babesha hanyuma tuza kuzana kuri Play Store twandike YouCut nkuko mukore recherche. Yes, murabona jawe isanzwe charge ni yo hefi iri ku mukasi tuza kumaruka rero hano hepfo kuri YouCut tuyinjiramo nkuko ndabereka ingene video warogise bigenza. Uraza kuza nkuko kuri aka kantu ko hagati ka please cyo cyane kuri new project new project, hanyuma cyo turaba nka video imwe muri izi nubwo yaba nkiyi, hanyuma cyo ducyenda kuri kano kantu ka next murabona kuri video gwaje rumeze nkuko ari rurerure. Ikintu cyamenye nkora nshanza hano kuri beige kuri aka ka beige kugira ngo ndayihe size ya YouTube cyo nkunda gukoresha iyi 4.3 iyi cyamaze nkayishonda ko nkuko mwana ko video yamaze kuba kwa kajya ga size ka YouTube. Okay, meje jibi nshanza ngaha kuri biji kugira inyuma nshire akantu kaka background nshanza mwatuno to background bampaye haraba nkako nshira nkaka nshaka gushiramo nkuko murabibona cyane nkagabanya ibintu by'ama opacity ku bantu bakoresha Photoshop mucamo bitahura cyane nkaza nkashamo dushugwe nkuko yes, wenda raba akantu umenga konyohera shaka ndashamo nk'akantu nkaka. Okay, nkacamya nkoshamo agafuru gakeye kugira background ntibone cyane nkaba niyihereje cangira. Okay, hanyuma ibi ntibirangiye nshanza hano kuri volume ngaha kwa nkubundi kwa nkora video ata microphone mfise nkacanza nkuko nkacanduza volume nkashikana kuri maximum nkacanza nkuko. Okay, hanyuma ntibirangiye nshanza ngaha kuri iri jambo pipe ncamcenda ko nkuko nkacanca ahanditse material hejuru kuri material nkaca mpiga iyi telefone nkayitora nkayizana nkuko. Yes, maze kuyizana murabona hari utuntu twa zoom ngaha nca nkayizuminga nkuko. Yes,
murabona rero telefone ngaha hepfo ugerageje kuraba aha hepfo murabona ko bitangana na video nshanza nkahera iyo video ihera ngaha nkashanza nkashonda ngaha ihereza ishiza n'utuntu tutwampi urabona ndayiselectionye nk'ubu je canza rero kuri aka kantu nkagakwega nk'uko nkagashikana iyo video igera aho video igera ngaha aho video igera nk'uko sawa hanyuma aha ndashaka guca ndayiplaying. Hey beautiful. How are you? I'm fine. My phone has some problem. I need help. Do you see my phone? It has a problem and I need help. Can you help me? Yes guys, ndaza murabibona. Mba ndiko ndayiplayinga ngo ndabe ibintu bimeze fo ukuntu ya. Can you help me please with my phone's problem? Yeah, guys, nuko ibintu biba bimeze ndibaza mwabibonye hanyuma muze kunyandikira muri commentaire uko mwabibonye video turazishira kuri YouTube nkabereka ingene muduza amachano yanyu nkabereka ingene muyamonetiza cyose tukagana tugashigikirana tukazamura impano mu Burundi tukaronka ama incomes ama revenue ndibaza yuko twese nko mu Burundi nk'abantu nk'igihumbi tugura amashene tuzidugiriza rimwe tuzimonetiza rimwe ya tukaja dutangura tugakora bo je ndibaza yuko nk'abantu nk'igihumbi buri kwezi twinjiza amadolari nk'ijana buri kwezi urumva abantu igihumbi kugwiza dolari 100 na amadolari 100 yes idolari 100 zinjira mu gihugu n'amafaranga bavuye hanze urumva yuko cyo ari cyumbe ciza ndakeka twabikora. Thank you for watching.